wish can stop. Bakunzi bacu mutukurikirana kuri televiziyo yacu Ikiraro BITV, tumwe mwiriwe cyane mwaramutse bivanye naho mutumbereye, muri kumwe na muri zino abashikiriza iganiro. Uno munsi nagira tuyage tuvugana kuvyerekeye ingene ibihugu vya Afrika yacu bitaronse independence ikwiye, nyuma yuko abazungu baje kudukoloniza bakaducira ubufunira buhoro, hama bakaduhuma amaso ngo turaronse independence, ariko burya mu nyuma bakagenda ariko bakayiduha batayiduhaye. Rero umuntu agiye kuvyihweza kuvyerekeye independence y'igihugu, independence nukuvuga kwishira ukizana ukitunganiriza imigambi y'igihugu, ukitunganiriza igihugu cawe, tuguma dusanga tuguma dufise ingorane hano mu bihugu vyacu, kuko uravye la gestion y'ibihugu ukaraba ingene batwinjijemwo modernité, kugendesha ingendeshwa zabo, imodokari, indege, imoto n'ibigendera mu mazi kumbure, canke tukambara impuzu nziza zivuye iwawe, ibirato vyinshi, ariko usanga muri ivyo si vyinshi dushobora kwihingurira twebwe nyene. Burya rero ahantu hari umutego ukomeye cyane, kuko uravye nk'ukuntu tugendesha ingendeshwa, imodokari, tukabona ati iterambere twarateye imbere, ariko ukazusanga ntituzi guhingura ikigendesha imodokari y'igitoro. Imodokari zinwa, amavuta zikoresha, amapine zigenderako, gushika n'ubu ntituzi kwihingurira ivyo bintu. Ni ibihugu vyinshi nshizemo na kino gihugu cacu, murabona ko igitoro tugendesha kiva hanze y'igihugu. Ni mpaka turinde kurondera amafaranga mvamakungu yo hanze, ayo twita amadovize, amadolari canke amahero. Ico kintu ndakunda kuyaga n'abantu nkababaza mbega aya mahera bitanga amadovize mu kintu twita amahera y'agaciro, mbega tuyayi iwacu usanga asa amahera y'agaciro, ni umucafu rero sindabizi. Ni ukuvuga ni amahera y'agaciro kubera ico kintu ukeneye kugura, ni mpaka turinde kurondera amahera yabo. Amahera y'iwacu tuyasige hano iwacu, urinde kugura amahera yabo, hama uheze ugende kugura ico ukeneye. Ni ukuvuga ubanza kuzimbwa bwa mbere kugira ngo uronke ayo mahera yo hanze mvamakungu, amadolari canke amahero twita amadovize, ariyo mahera y'agaciro, hama ubone kugenda ugure ku giciro usanga ico kintu ukeneye nk'igitoro igiciro kiriko, kuvuga ko uzimbwa incuro zibiri. Murumva neza rero ko tukigendera mu mutego ukomeye cyane, kuko mu bisanzwe iyo ukoresha ikintu urinda kugura mu wundi muhana canke urinda kugura ahandi, ni ukuvuga ko abo bantu mu gihe doshika mu gashwana ntimwumvikane kuri kina kiriya, bagaca bugara bakavuga bati uyu muntu naho yakadushorera ibitoro turugaye, uyu muntu naho yakadushorera amatelefone canke amaordinateur canke ivyo bindi bintu byose akeneye turabihagaritse, aya mahera yiwe turayamurekeye. Ni ukuvuga yuko ari ingorane ikomeye cyane. Jewe hano narigeze gushikiriza ikiganiro cerekeye ingene bishoboka yuko twokwihingurira igitoro co kugendesha zino ngendeshwa zacu hano iwacu, kubera ko tudashobora gucimba mu kuzimu. Ubona asanga atandi kiriyo hano iwacu kumbure, ariko naho tuba kiriyo kicimbwa ku buryo burenze cyane. Naravuze yuko nagerageje kugira ubushakashatsi, hama ndabona yuko mu bindi bihugu hari aho vyakunze ko bahingura petrol biogaz. Ni ukuvuga iva mu bucafu, surtout amazi ava muri toilette. Mu bisagara navyo urabona abantu iyo begeranye ubucafu wari bwinshi cyane, babura niyo babushira. Abo reka ndabahamagariye guhava musubira muri ico kiganiro,
nanasabye yuko abo bashobora kukisakaza bakagisangiza abandi kugira ngo abategetsi bacu bashobore kubona. Murazokibona hejuru gutya, murazokibona hano hejuru. Ni ukuvuga naravuze ko bishoboka yuko twohingura igitoro twebwe nyene, petrole biogaz biva muri eau de toilette, hanyuma leta yacu akashaheza akarondera akagura ingendeshwa ziri approprié kuri icyo gitoro nyene, nk'uko dusanzwe dufite zinwa amazuti izindi nazo zikanwa essence. Izo moteri rero zirabaho, izo ngendeshwa zirabaho zinwa icyo gitoro cyitwa petrole biogaz. Hanyuma kandi ikaba ari na petrole nziza cyane kuko ntipolluwa, ntiza kudusamburira igisenge cyo kimwe n'iyi essence dusanzwe tugenderako, kuko mu bushakashatsi barerekana neza yuko la pollution ya pétrole biogaz ari 20 fois moins la pollution iterwa n'iki gitoro dusanzwe tugenderako, amazutu canke petrole. Ibyo bintu byiza cyane rero ndavuga umwanya tutarashobora kwihingurira igitoro dushobora gukoresha twebwe nyene, urumva turacari muri ya colonisation kuvuga tuzo kubanza kurondera amahera yanje, amahera yawe ntarengana igihugu, rondera amahera yanje, fata utwawe twose ugurisha kugira ngo ndaguhe n'amakeya ushobore kuronka ayo madovize, hanyuma uheze uze cina kugira igiciro ngurisha ku kino gitoro ushaka cyangwa ibindi byose ukeneye hanze. Urumva rero birakenewe cyane yuko amaleta yacu, Burundi, Tanzania, ibindi bihugu byose bya Afrika bushobora kuja hamwe umugambi bakawukora, tugashobora kwihingura igitoro natwe hano iwacu muri Afrika, tukagihingura. Apana nk'ibi bintu twumvise abakujya muri Tanzania na Uganda ngo baravumbuye igitoro, bishaka ngomba yuko bazana ama societe yo hanze aza kwesitara ingene bacimba bagicukure mu kuzimu, bakace bensara ama pipeline baje bakijana directement mu bindi bihugu za Bushinwa za hehe kugihingurirayo. Bumva yuko ari ngorane. Amaleta yacu yakwiye kwicarira uwo mugambi, hanyuma ibyo duhingura tukabihingurira hano iwacu. Ni bica bijana na wa mugambi nyeri cyo mukuru w'igihugu cyacu bakunda kuvuga, avuga ati mu 2040 2060 tuzobe turi igihugu cifashe giteye imbere kigaburira. Bisanzwe uwo mugambi n'umugambi ukomeye cyane, umugambi ukomeye cyane unaremereye wanashaka aho mbere jewe binantera amakenga iyo ndiko ndumviriza ubutegetsi bwacu, leta yacu baguma bariko baravuga, bakabivuga mu Kirundi, bakabivuga mu rurimi rw'Ifaransa, bakongera bakabivuga no mu rurimi rw'Icongereza. Bisanzwe je hariho amavideo menshi naravye bazungu aho yerekana neza ko ushaka gukora ikintu gikomeye cyane kirazira kubivuga, ugiye kubivuga baca bakubloka, murabizi abazungu uko bameze. Uri umuntu ushaka gukora umugambi ukomeye cyane, byerekana ko ugomba kwiyomora kuri bo. Nk'uwoye musanzwe uvuze kwigaba ukigaburira, igihugu giteye imbere kigaba kigaburira, ni igihugu gishoboye kwikorera ibintu byose gikeneye. Iyo modoka ukayihingurira wenyine, ugashingura n'igitoro cyayo igendesha, niba ari ibigwanisho byo gucungera umutekano w'igihugu ukabyihingurira wenyine, utirirwa uraja kubigura hanze, hanyuma ukongera ukabushobora kwirongera ibyo kurya by'abanyagihugu bawe bagashobora gufungura bikwiye. Aho niho ushobora kuvuga uti urateye imbere muri igihugu kigaburira. Turabona akarorero kamwe ngaha aho hakurya muri mu Burusiya, aho Uburusiya butereye ingwano na Ukraine. Urabona ko baciye bafatira ibihano bikomeye cyane, kandi ibihugu byinshi, ariko ibyo bihano nta kimwe byigeze bigira Uburusiya, kubera urikwije, urihingurira ibigwanisho, urihingurira igitoro, urihingurira gaze, ibyo kurya birakwiye. Ni ukuvuga la tekinoloji iri wabo nyine, nta biriko bararondera hanze. Icyo rero nimba aricyo turondera hano iwacu, nitubivuge mu Kirundi tubivugane, hanyuma leta zipange neza, mugabo atakubishyira muri izo ndimi z'abazungu, Igifaransa, Icongereza. Bamaze kubyumva, murazi ko baca baza ngo baje gufasha, baca bazana utuna turiya, mugabo baje kurondera ingene batuzibira
kugira ico kintu twage dukore ntitucishikane ku twebwe nyene. Je sinzi video imwe nigeze kumva y'umuzungu umufaransa ariko aravuga ati mu bisanzwe l'Occident n'a pas intérêt à ce que les pays d'Afrique se développent. L'Occident n'a pas intérêt à ce que les pays d'Afrique se développent. Ni ukuvuga l'Occident ntibakeneye ko ibihugu byacu byo muri Afurika bitera imbere byiteza imbere bishobore kwironsa ibintu biriya byose bikeneye ku buryo atakintu tuzoba tubikeneye hanze hari ibihugu byabo. Ico kintu bazokoma bakigwanya imisi yose kuko boca bahomba isoko, boca bahomba abakiriya. Bisanzwe turi ngaha nk'abakiriya murazi ko ama business menshi aba muri ibyo bihugu byacu ni importation. Witwa umuntu bosi akura umuzigo za Bushinwa, za Europe, za Amerika, nuko ugenda utora ibyo bahinguye ntumenye ingene babihingura, ugenda upakire mu makontineri yabo uzane hano iwacu hanyuma ushiriko amahera ya transport, wongera udedwane n'ihama udandaze muri bosi. Muri bosi nabukiyebwe ko igihe mutokumvikana n'abajya abantu hari hano urangurira barashobora kugutera amahera yawe bati kuri kuragira amanyama rero iheza uronke ibyo bintu ukeneye turaba ngo ifaranga bwawe turabuhebanye. Nkuko na Putin yavuze ati guhera no munsi reko muhoroze ubudolari bwanyu ntabwo nkeneye, ukeneye kugura ikintu wanje uzobanza urondera amaruble iwacu hanyuma uheze ugure icyo kintu ukeneye mu maruble yacu. Ni ukuvuga ko nawe akarondera ingene ruble rija hejuru y'idolari cyangwa ya euro. Nivyo rero ni ukuvuga rero uyu mugambi turimo uko twokwiteza imbere twoba igihugu giteye imbere kigaburira ni umugambi utoroshe ariko ushoboka. Umugambi utoroshe ariko ushoboka. Jewe rero ndashaka yuko ikintu tworeka kuza turakivuga muri izi ndimi zabo tukakikora clandestinement. Hariho video nabonye y'umuzungu yavuze ati abashinwa nibo babimenye, baragiye aho barapanga neza ingene biteza imbere, wanashaka baragira n'ama espionage baragenda hanze bariba technology hama barajana iwabo barinumira burya bageze kwerekana bageze kubivuga bamaze kubikora. Imodoka ari bamaze kuzikora, ibigwanisho bamaze kubikora, electricité bayifise kwiye ari bihingurira ajyama moteur ajyama turbine, igitoro bashobora kucikorera, indege bakazikorera bo nyene, ibigwanisho bakabikora bo nyene bakabyihingurira. Gutyo umaze kuvyerekana bakaza babona wamaze kugura indege, blending wamaze kuyikora, igitoro uracihingurira, nibazo bahigusubiza inyuma ngo bikuko ko rimba n'iki technology yikuye hiye. Twebwe ibihugu byacu bama bari kuri surveillance baraba muraturabira abantu ntibagondore kano kantu. Muze murabe ndebe n'ama video yerekana technology bageze ko ingene bahingura ibintu biriya, ingene bahingura l'acier cyangwa inzahabu cyangwa fer, bahingura ibintu bitandukanye. Dupasaje duso to bakwereka bari bazigira bakwereka ingene batangura mbega bubaka gute iriya foroma yo kuyonza ivyuma bakabikora bimeze kuna kuriya babihingura nta namba babikwereka gusa biri installé biriko birakora ibyo bariko production bariko barasohora ingene ingana ibintu nk'ibyo, ariko utigeze umenya installation yabaye ryari bayikoze gute none izo guverinoma zo zabishoboye gute. Rero ndasaba yuko guverinoma zacu zija hamwe, si Burundi gusa nyimba Burundi bwo bishobora n'isawa mugabo utobushobora bwonyene buje hamwe n'ibindi bihugu byo muri Afrika umvikane tubone ko dushoboye guhingura ikintu na mitende de première nécessité nk'igitoro murabona neza ingene iyo kibuze ubuzima buhagarara. Uno munsi murabona ko ari ngorane, uno munsi kwipakiza kubona umuntu aho hari ugenda ku 8,000 10,000 ugasanga uriko ari 40,000 30,000 hama bagaruka rero nkayo nyine none hano hari ugira urugendo rw'20,000 ale ruto hanyuma no munsi ukaba uri kugira 8,000 70 ubwo butunzi ngo batokura he ni kwa kwisahura utuntu twose ufise ugahereza ko sinzi niyo nyungu iyo woyikura canke abantu baca bagabanije ingendo ya business yo gutwara abantu yo kunguruza abantu b'abashoferi
abafise ingendeshwa urumva ko baca bahomba bagiye guhomba na za leta zacu zica zihomba ko zari ziteze kuronka amakori kugira ngo baheze muri ayo makori bakuremwo ibintu byose bikenewe, amashure, ibitaro, ibintu byose vyankenerwa vy'igihugu, urumva neza ko byose bica bisubira hasi. Aha rero ndiko ndavuga les pays d'Afrique, ibihugu vyacu vyo muri Afrika, amaleta yacu ndasaba yuko boja hamwe bakumvikana bakagira ico bakoze kugira ngo bakemera bagashyiramo uburyo bwinshi, kandi ndazi yuko ibihugu vyo muri Afrika turafise abantu benshi bacwengetereye bari mu bihugu hanze bashoboye y'amateknoloji bashobora kuyazana nami ndaba Adolf Hitler akiri karagwana ijyangwano yiwe yisigira kabiri yarageze aho abona ko bigira ivyanke aratuma ko aba technicien bose bashoboka bazi kugira bagerageze guhingura ibigwanisho bishasha, ariho yaciye atangura kwinventa kigwanisho citwa missile, ico gihe bayita V2, arabegeranya bose hanyuma ariko mu nyuma vyaranse aratsindwa, ariko kamere yararondera ahantu hose hari umuvuka gihugu wo muri Allemagne ashobora kuba zikina kiriya nyaruka ingubu isa kino kintu yumvira ingene gukora kino kintu hama tukihingurira hano iwacu. Ngico rero kigura ko gutanga kuvyerekeye kuronka independence ikwiye kugira ngo igihugu cacu hamwe n'ibindi bihugu igihugu cacu kibe igihugu kikigaburira, no kuvuga ko tuzodushobora kwironsa les éléments de première nécessité, ku buryo uzosanga naho nubwo bati barafashe ibihano kuri ibi na biriya, usanga ibyo atana kimwe bitugira. Hanyuma ibintu ishima kubivuga mu Kirundi, kuko tugiye turabidevoila mu rurimi rw'igifaransa rw'icongereza baba bari arekute, bashagira ati muraraba neza mu Burundi bagomba ko bariko bari ingene badekubura kino kintu canke batwara iyi technology bagenda kubikorera iwabo. Murazi ngene cyo bigenda, Kadafi murazi ngene bamwize, ba Thomas Sankara murabizi ko baguma bategereje barindira mbega ugomba gukurayo Afrika kugira ngo ishobore gutera imbere. Reka nongere ko yuko hariho n'indi video nabonye umugabo yariko aragirisha inama ababwira ati dutegerezwa kugumiza Afrika ukwiye, ibihugu vya Afrika biteze kuguma bikenye, tuze gukora ibishoboka byose kugira ngo ibihugu vya Afrika bigume bikenye uko bimeze, uko hamwe bizotera imbere. Iyi Europe yacu ubuzima bwose busubira hasi, twobura ubuzima, kuko les éléments de première nécessité zose turiko tuzikora muri Afrika niho dusigaje. En fait ni Afrika ni isigaye ari réserve naturelle y'ibihugu vyacu. Murumva rero yuko tutorohewe cyane. Naha rero nariko ndavuga nti amaleta yacu aje hamwe, iyi video ushobora kwishikiriza mugerageze muyihanahane, muyihe abantu benshi bavyumve ko uyu mugambi ni mwiza w'ingene kuzotera imbere, mugabo tuzatorevuga mu ndimi z'abazungu n'amakosa ko tuba turayamenyesha, biko yamenyesha nabo mu gihe afise umugambi wo kuvuga bati ntidukeneye ko utera imbere, ntidukeneye ko wo kwishoboza ibyo ushaka byose, bacha dusubiza hasi. Byo murabizi Kadafi mwarabibonye, ba Thomas Sankara ni benshi noneho bishwe bazira imigambi beneye. Nuko rero nkaba ndabashimiye mwebwe mwashoboye gukurikirana kino kiganiro, ndabasabe kino kiganiro mukisangize abandi benshi bashoboka, hanyuma ukaba uri mushasha kuri iyi channel yacu, tugusabe ukande subscribe ngaha hasi, ushireko wanashaka ushireko n'urutoki ruraba gutya urukumu, dushireko like, navyo biradufasha kugira ngo channel yacu itere imbere, hama kugira ngo tuzohanahana ivyumviro n'amakonseye akenewe mu buzima. Imana ibahezagire aho muri hose. When the mama sang us to sleep, but now what's to stop?